Iyo umugore ko aravuga ati je n'umugabo wanje negerezwa kumubaha agatinya kukubwira ati papa naka naho biruko jewe kweri ntushikiriza aho ngomba isoni yiki mu gihe ari uwawe ikintu cyose kikurimwo kivuge nimba hari ico yohindura gihinduke mugabo rero uvuze ngo nagukwiriza namukwiriza gute kandi bavyara ambwiye yuko batavyara sawa none wovuga ngo nagukwiriza gute kandi umwana aboneka erega okay urabona kunyire dusumbana imbaga sometimes niko abantu usanga keshi basumbana inguvu uburebure urabona turasumbana niko n'abagabo batuvuze ati where else muri byose you see rero urumva hari igihe uvuga ati umugabo wanje cyangwe agiye mu cyemba barira bon oya none ivyo bintu kwanza utoyivuze umunsi wa mbere mubonanye ni gute uza guhengera umaranye igihe ukazovuga ngo ntagukwiriza ivyo bintu nagira babibonye kare What's up my people, what's going on? Makiem the press muri OG cup skipping on the nembo ya mtaa. Duhuye na Shasha Mrazi mada dukunda kuvugana by the way. Shasha OG bite. Ni sawa. Mugari abantu bavuga ngo ni ibintu bije mugana nabonye ma commentaires uganiro twakoze bavuga ati cyabaye ikiyago cyiza. Okay. Mugandazi hore abantu benshi bicitaza. Bon. Ibiki kwanza. Ibiyago bijyanye na relationship. Bon, sinzi. Mugabo we na urize ko abantu bicitaza. Oya, bon, barashobora kuba bahari kubera ko umuntu wese afite uko yakira ibintu. Okay. Wewe ku ruhande rwawe umuvyakira bon. Oya Jesse ni ku ruhande rw'iwanje bon ntaco ndabivuzeko. Okay. So guys, imada iwacu mlaizi how words tukunda talking about relationship. Tufasha benshi ndabizi. Kana je niko ari byishimo mfasha mba ntazi. Giwe ndabizi uravugana no musi nikinosho. So anyways, akabazo rero nshaka no musi duhereko. Abagore cyangwa umugore akunda gucinya umugabo bivuye kuki? Ntavyo nzi neje ko ntaramucinya umuntu bimenya gute. We rero. Anyways, okay, cool. Okay, nakibazo ndagufata nawe ziri kurankwepa. Bibaye ngombwa, right? Uko turatwumva ngo keshi turatubibona abantu bashwanye. Ujya umugabo ntacamariye, ntankwiriza. Where else? We ku ruhande rw'iwe bitahura iki cyangwa biba bibanye? Ntankwiriza ratio kunyambika ntankwiriza. Mu gitanda namukwiriza mbwiye urabize ko ndudurira ko ndi konkoresha rupasoni. Hari abagore benshi turatubabona bararamika ngo umugabo aramfumvya umugabo ntankwiriza nashikire where else? We ku ruhande rw'iwe byakira gute? Ku ruhande rw'iwanje ga Kim komaje kwivyo je. Okay, dufate for example, right? Nkubu tugafata hajya mu kibano umugore wo mubanyakata akavuga ati mama gi jewe horaho mu rugo rwanje ibintu bimeze neza akavuga ati nibiki biriko biraje imbere avuga ati jewe umugabo wanje yitanaze yigoye yakubise deminute aho ndavuze mu gitanda mu mbabarire kuko ndabizi ukunda kwisubiza ngo navyo natahuye mu gitanda ati rero jewe no kuri kwimana birangerageza kandi tukaba tuzi muri science bavuga ati umugore badakwiriza mu gitanda mu bwo buryo yahorana umushiha ishavu ryo ngano ngaho we nko mu mama wo muhanura iki mugaje ko guhanuza muri ubwo buryo bon je kintu no muhanura kwanza Jene mvatana impamvu yo kubivuga ngo abishire ku mugaragaro ki cyambere namukwiriza gute kandi bavyara ambwiye yuko batavyara sawa none wovuga ngo nagukwiriza gute kandi umwana aboneka erega okay urabona kunyire dusumbana imbaga sometimes niko abantu usanga keshi basumbana inguvu uburebure urabona turasumbana niko n'abagabo batuvuze ati where else muri byose you see rero urumva hari igihe uvuga ati umugabo wanje cyangwe agiye mu cyemba barira bon oya none ivyo bintu kwanza utoyivuze umunsi wa mbere mubonanye ni gute uza guhengera umaranye igihe ukazovuga ngo ntagukwiriza ivyo bintu nagira babibonye kare no kuvuga kenshi abagore benshi barafise isoni umugore arashobora gutinya kubwira umugabo we ati huraho umugabo wanje nkuko unshaka kuduhindure sivyo hari umugore ko aravuga ati je n'umugabo wanje negerezwa kumubaha agatinya kukubwira ati papa naka naho biruko jewe kweri ntushikiriza aho ngomba isoni yiki mu gihe ari uwawe ikintu cyose kikurimwo kivuge nimba hari ico yohindura gihinduke
mugabo rero uvuze ngo nagukwiriza birashika kandi ivyo byinshi biruzuye none birashika abahungu bishinga ama chips ama flies ibintu nk'ivyo by'amavuta menshi n'ikibazo none yakimwe kuri kurambaza ivyo wewe umukobwa mukundanye ho yamakubwira gute kuri kumbwira jewe arampa ntama nimumbeshe bon donc wamaze kubuka bona murabana mukanavyarana n'umwana timba mbona bagukwiriza none ibintu birenze bire mu mwana ibumva byoreka kuba bitagukwiriza gute amikini na wumva muri wewe bon atagukwiriza donc atagushimisha murabe solution murabe ngene mu bigenza erega niyo mpamvu twaje solution yo gucinya umuntu kwasinzi nye gira ko tanga impanuro solution nyabaki bashobora gukora kugira urugo rwabo rugira umunezero bon solution nyene mwihanganira uko nyene hama hari ibintu bamavuga woho umuntu akamera bien bikore Jackie Mukamenge je narigeze no koresha umuganga akora ibintu barabibonye akora ibintu by'imiti yuko ndike ibintu birakora vya vrai bon sinzi jewe gusa tuvyizera uko bazogerageza baraho abantu abafite ivyo bibazo mugabo kandi simba numva ko ari kibazo ki science sivyo umugabo wawe umubwiye yuko atagukwiriza mu gitanda ni nkaho bubomoye urugo none wumva niyo mpamvu rero binumira numva umugabo umaze kumubwira yuko atagukwiriza mu rugo ni nkaho umubwira ati va ngaho gende ntuzogaruka none nawe rero bahanure ko ari kuravuga ngo umuntu ntibabivuga jewe ikintu nomvuga tureke gufyinata umwana ariye ntahagura bibona kuko iyo umwana ariye ntasigaze njya ku isahani muri maka batahaza sivyo rero mu gihe uri kuro having a sex with your wife mukabona niwe wirutse umugabo I'm sorry you see ukabona niwe wirutse that means umugore ntarahaga you see uko muri maka umugore nawe bakwiye kubwira ati papa Fran aho biri uko bimeze kose genda totsesa ndahaze sivyo none mba hageze igihe dakika 2 bikaca bigenda ukaca utangura kubesha ngo sheri ngo sinari bwafungura nenda kubaze wowe wibaza yuko iyo ngorane kwanza yo biva uri umuhungu wibaza yuko iyo ngorane ku muhungu bishika ntakwiriza umukobwa yo biva kuki kwanza anyways urakoze cyane kujya kibazo ikintu cya mbere bivako tuze turavyemera harero ni nka kujya kuntu abantu bamwe bavukana ubumuga unashobora kuvuka to afise ico kibazo cyangwa ari kimana yamuremye afise intege nke muri kije kiko cyo guhavinga sex hariho nabandi bari bavutse bameze neza batavuga ico kibazo bakaca bahura na vya bibazo byo kwikinisha kandi nituze turabesha nta muhungu n'umwe akura atikinishije nta ubaho henzi nta ubaho nta muhungu n'umwe akura atikinishije ahubwo dutandukanye ukubiheba umaze kwitahura ukavuga ati kino kintu ni kibi and you stop sivyo rero n'abagore rimwe na rimwe baze barumvira akagongo abagabo hari abavukanye intege nke hari n'abandi biba byarashitse bakikinisha bakageraho bagera ku kibazo badashobora kunezereza umugero nk'abo muri mu buryo bwo kurangura amabanga nibavuga gute yes ko nyene rero mugabo barabivura birakira nizo mpamvu zibiri zonyine zibituma no kubana n'umuntu utiyumvamwo nicyo kintu namagisiguye nukuri kw'Imana wa mugabo niba ukunda nta muntu bana n'umuntu atiyumvamwo akimwe koma burinze umucagura ngo mushire mu nzu utamwiyumvamwo gute ubuzira harawe abakobwa baragafashe abashuga mami baragafashe sivyo the sugar mami mane bafise amafaranga bo menshi sivyo rero ashobora kora bati cyane ukuri kw'Imana ego arafise amahera araza commenting mugabo ntari muri ziwawe nari muri guza arashobora kurongora umukobwa ari light skin yonze atari guzo bivanye n'ibintu ugomba guprofita kuri we cyangwa bivanye n'ubuzima bubi ukavuga ati let me do it you know arashobora kubukunda urudemu you know rero niba uri umugabo ukunda matako manini please just do it gerageza urondere barahari urongore umuntu wiyumvamo kugira bitazotuma ubaho nivyo rega biri mu bintu bituma abagabo baca inyuma abagore arizo za ntambwe zingene nakubwira mwe abagore muhinduka mu gihe murongowe umugore ashobora kumurongora ari light skin afisa akabari keza nawe urabizi akabari keza mugabo the mini umugore avyaye sivyo umwana wa mbere umwana wa kabiri inda ikigeraha
yamataye agahinduka ryabere ryahora rihagaze rikagwino birashika umugabo bwa mbere yaza gukuye gukunze akenda kubaze akimaho nyene none ko uwo mugore atari wavyigira nawe azabona bya iyo changement yamuje ko ariko Imana sinzi ko ari mu transform imuhindura yoca akora gute none man ubu buhinga bwa none bwaraje vraiment nyabaki bari gym je nk'umuntu afise inda vraiment n'ubunebwe novuga n'ikinebwe kuko inda ni ikintu kimera kandi nta hari umuntu urabona avukana ngo igitambishe none numu mama yo caja muri gym no yo kubera acagira umukona mere nkuko oya hari amazo is workout stomach ugakora inda yonyene urashobora gukora ukuboko konyene urashobora gukora akakonyene okay sipoza yuko atamahera ahari yo gukora ivyo bintu wow none abagabo mukora iki tuvuze careful zo mu rugo je nk'umunsi nzozana umugore tubana mu nzu nukuri sinzi tuzopfa ibindi mu gatondo ntegereza kumuvyura je wenyene simpaka ngo tugende ngo kurihira muri gym cyangwa whereas oya murashobora kuraba naho wabahagiye nyene muri salo tu kagura gatapi kiwanyu kameze neza ukavyura umugore wawe hey babe let's go work out ukamukoresha amazoezi 30 minutes birahagije vyonyene hamukobwa ukagenda mu kazi mwese mukagenda mu kazi ntibisabwa ngo umutware ngo kuba trainer hiyo muri gym no wenyene uri umugabo wawe uri careful urashobora kubikora ukamutraininga kandi akagira ibari nziza yes reka twizeye yuko umukobwa mukundanya vyumva je yo arabizi kandi aravyibusha nawo bimenya je Jimmy zo namwiye nawo bimenya yuko avyuje ntawe uratwara je naje ubwanje ntawenze so oya vraiment je urumva ntibiraba official so je mugabo kuri je mba mbona umugabo murinze muvyara nakima atamambu yo kuvuga ngo ntagukwiriza hama cumwakira nyene uko nyene tu nafise nk'ikibazo hitavuga urumva shemu wo mwakira uko uri umukobwa mu gihe ari we mugabo wamenye ubwa mbere kuva ukivuka mugabo umaze guhura ikibazo nk'ico uri umugore umaze kumenya abandi bagabo batandukanye you can stay kuko umaze kumenya itandukaniro ry'abagabo okay urumva you can stay muri ico gihe rero tugerageza urabe ba bantu bavuga ngo batandaza imiti ubegere byanke wagerageza ahubwo uruvugisha ukuri ntunyegeze uvuga ati bagore bagabo mwese mugenda kubana imbere yo kubana bemubanza mwipimane tukavuga ko kandi nivyo nabo aza buri kurahimiriza ubusambanyi naho AKIM ngo abanze bipimane jewe reka mvuga ingeso z'ahantu nakuriye dofate muri Tanzania babanze bipimane muri Tanzania neza wakungwe bariko barigisha baye abantu bagomba gukora mariage baramubaza umukobwa eske urabona kagushobora none umva bavuze iki mwarapimanye kozi ntimushobora gukunda na shemu imyaka 3 imyaka 5 bakagera igihe mubana kuko jeze igihe abantu bakundana amezi 3 bakaca babana rugiye rugo ntago nizira ntirushobora kurama mu mutazinanye ingeso none mbwira ukuntu mwo havinga imyaka 3 cyangwa 2 muri relationship mutara havinga sex rene mwa havinga sex you have to know uyu mugore wanje aranezereza cyangwa tumugabo wanje aranshobora sivyo ivyo bikazoba ikintu ciza ni hazari habe ingorane ugasanga umugabo ntagukwiriza mu gitanda mugabo mbere yaho aragukwiriza bisigurana ikibazo kibaye bishobora gufixinga murashobora kugenda rero kurondera ya mituvuze nikindi abagore bobo ntibita abagabo babo reka kuza murabahereza ingya z'amavuta ntibitaha abagabo babo koma hari hinga you know none izo njya ntazoborya zitarimwe amavuta ibyo bitarimwe amavuta none umva wo bita MC always amavuta mu mubiri arakenewe sivyo mwone imagine umugabo ajya chips mayayi sivyo banzu rindire bajya chips mayayi imagine umugabo je nk'ugasanga umugabo kuwa mbere kuwa Mungu na gaceri sivyo none ivyo muri ntanga nguvu nta birimo sivyo kandi ubuzima bw'abantu bugenda buhinduka demo imyaka iguma igenda demo ibintu biguma bihinduka sivyo ubu muri imyaka yiwacu twe turimwo nta muntu azokwiza ukwija imyaka 70 no gushimira uho kirete jewe guys ndabakunda cyane reka turangirize ikiganiro ngaha